ya dama ni shida. Ni shida sana. So shida sana. Oya mzee, mambo vipi? Fresh. Unyama mwingi? Unyama. Umeze neza? Ndashimwe iteka. Umurozi ninde? Umurozi numukobwa yandoze nyene. Hanyuma igisuma ninde? Igisuma no wanyivye. Wewe barakwiba hanyuma bakakuroga. Bakandoga, imagine. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Sijui mimi mwenyewe. Hiyo ni probleme jamani. Sielewi. Yes, Uncle B. Naam. Amezi ane yarashize usohoye indirimbo yawe Igisuma. Ego. Ntubona ko wari watevye musaza kugira usubire kuduha ikindi gikorwa gisasa? Ahubwo naje kankubaze kabuka amezi yose atahigane bari bwami. Ico kiganiro ngira twagikoreye mu kabare. Twaburi. Haya twahuri Amezi ane ntahigane bari bwami. Ahubwo sinzi impamvu. Reka Musema kwe TV haya ntibari bavuze neza kigiye. Sio. Uravugisha uko. Hivyo muongea ukweli. Hivyo muongea vizuri. Kama Rembo sio. Tunaona kama leo umekuja na timu nzima, sijui secretary, sijui president, sijui vice president, sijui boda boda. Leo nimekuja na timu nzima, secretary, ohanesheni, jamesi, yani timu nzima ya Msema kweli tuko hapo. Hamna Kisuma mwao. Na numero zarimo. Yes maniga, kubona indirimbo yawe Igisuma uno munsi ifise abarozi ibihumbi 10. Yes, ubifatamwo gute nka Uncle B mu classic? Ndabifatamo neza uko ikintu cyambere rikurebo iri kuri channel ikuze kandi ni indirimbo nziza uko nimwe kubwira mu Kirundi ngakeza karigura. Sio. Yes, uno munsi nimba uri muri Msema kweli TV. Ubyifatamo gute, uvyumvamo gute, unajisikiaje, uriyumvamo gute kubona uri Msema kweli TV? Nimva neza uko ni lebo inkore cyo nshaka, ni lebo ninjiyemo nishimira, niyo mpamvu ndayishimira muri make. Ukora cyo nshaka indani mu msaza. Unywa ku masahani? Sio hivyo. Urakinda musaza muri natendea haki kazi yangu tu. Na utireo ni lebo ikuze imeze fresh. Bisigura ko inoti iriyo. Buri kintu niyo mpamvu ndahubwiye ati ivya lebo ndabyishimira, niyo mpamvu nshima ndanabashimira abasaza bari okay. Yes, Igisuma uno munsi mu mezi ane vipi? Nilikuuliza swali ukasema ukafanya nirudisha swali. Ndasigarutse kandi ntubona ko wari watevye mani nyabujya tuzi ko Uncle B usanzwe ufise mistari myinshi, ni wari watevye gukora ikindi gisaso? Nari natevye kuko icyatumye nteba nuko muri lebo twara abantu babiri. Kandi abantu babiri buri umwe yahabwa time yiwe. Sivyo? Buri umwe yahabwa time yiwe ariko uwo muri lebo sigaye ndumwe. Sigaye ndumwe hari ibintu nyene vyagiye cyanga moto kavitu kama hivyo, ariko sigaye ndumwe niyo mpamvu umurozi Suntu kazi nakiwa. Uvuze usigara umwe uzosohora indirimbo yitwa Umurozi, umuntu acha yibaza yuko wagiye niwe yakuroze au ilikuwa vipi? Niwe yakuroze au inakuwaje? Iyo ndirimbo titraje yayo ni numukobwa yandoze. Sigerewe sinitahura numukobwa yitwa Umurozi. Yakuroze n'uburozi nyene ibitutu arazana. Urukundo gwiwe. Okay. Urukundo gwiwe gwaramfashe. Yani sigerewe kimfano, yani hakira sehemu wanaambia oya wewe umepewa uchawi, nasema oya ingebidi akaze ndio ingekuwa unyama zaidi. Huyo ni Mama Merida au ni mwingine? Sio Mama Merida. Hii ni nyimbo. Sio mwingine. Ni mwingine. Sio Mama Merida. Oya unanichanganya sio? None umuntu yakuroze, umuntu yagukunze, aragukunda ukacanganyikiwa kwa pagawa, acaba umurozi gute? Sijaelewa. Je narinze abarozi ni babandi baguruka, ni babandi baroga Msema kweli ndo abarozi. None urukundo ruraba umurozi sija kuelewa vizuri, nieleweshe vizuri. Nimekwambia hivi, urukundo umukobwa ankunda nikipita mtaani wanaambia Uncle B mbona unafanya vitu kama hivi, na istoshe hivi vitu ni vya kike. Imagine unazuka mfuria mwanamke yarandoze, yani ashaniteka hata wengine sioni. Sasa unamfuriaga kweli? Tulia basi, sijamaanisha. Unaona nitafujua kama unafuria kweli. Sio unasikia bwana, mpaka yani sijielewi, yani kama vile upendwe na mwanamke mapenzi ya kuchanganya, yani mpaka wewe mwenyewe ujielewe. Yani wakikwambia watu oya mwanangu 1 2 3 naambia oya akazane hivi kwanza ndio unyama.
Yasa nuva ko ari urukundo ruko fresh ruko moto mpaka mtu anakuroga. Yes, ukwegeranya amasanamu kwawe hagaragayemo aba Queen Video tutari dusanzwe tumenyereye mu masanamu wagiye urashira ku mugaragaro. Yes, VP bajya ba Queen Video wabazanye byagenze gute kugira ubazanye pour la première fois tubabona bwa mbere? Bajya Queen Video no kuvuga company yanje twaricaye dukora creation nyene ikuze, kuko ikintu cyo novuga mu basani bose bo mu Burundi ego ndi n'intambwe Ankobi ndazwi ivyo ndabishimira Uwiteka, ariko hari ikintu kuri video igombize twakoze atawundi umuririmbyi wo mu ntara ya Burunga ndabona. So dufite ikintu cyitwa convoy, dufise security, dufise imodoka zitatu, ni kuvuga ni video yari ipanzwe neza, ni kuvuga dufise aba Queen Video vuze bakoze mu ndirimbo na Queen Video 9 nibo bagaragaye. Mane werekanye bane abo none nanjye ndi wala ncanganya mundani utabiwa bari 9. So ni ikintu kitaraboneka mu ntara ya Burunga aho mu ndirimbo imwe ukoresha abakobwa 9 bose bakaba Queen Video. Apana passport bagiye abandi babari inyuma, no bakaba 9. Sene ya mbere hakaba umukobwa uyu, sene ya kabiri hakaba umukobwa uyu, ya gatatu hakaba umukobwa uyu, ya kane, ya gatanu, ya gatandatu, y'indwi, y'umunani, y'icenda. Urumva ni ikintu cy'amateka gusa, ni ibintu bitari bwagaragare mu ntara ya Burunga. Jamaa mbona shida sana. Sio shida tu. Yaani mwe mnatutembezea hela mpaka mnatuchanganya na sisi. Ni Lebo Msema Kweli TV. Haujawahi kusema uongo. Inasema kweli. Msema Kweli nasema kweli. Mani birumvikana yuko iyo video iri kiraza izoba yitwa Umurozi. Bigaragara yuko hakoze uburyo bwinshi sana bunini cyane. Pour la première fois Ankobi yaje amasanamu menga nabonye yari Beach ya Castella kandi gwamera ukorera amasanamu hari ya musaza niye jya mbere sinobeshe. Wahabonye fresh hari fresh cyane kandi hawazinguye. Yes, muri timu Msema Kweli uno munsi abantu bitega iyo ndirimbo Umurozi ryari. So novuga company ukuntu yamenyesheje nkaje umuririmbyi wabo bambwiye yuko iyo ndirimbo mu kwindwi ukwezi kwindwi ukunye tugomba twingiremo indirimbo izo biri out now. Ku rubuga rwawe Facebook ama stati amazimisi haba iyo post ya Umurozi. Sasa kitu kinichanganya, kintu rero kineminyiminicanganya. Umugabo, umuhungu Umurozi, umukobwa Umurozi, wewe Umurozi, manager Umurozi, sijui secretary Umurozi. Sasa wao bose babaye abarozi yawe nakuwa vipi? Iyo publication ya nyimbo, yani rijya zina gindirimo shigiki koba gishashe igomba kize biguma rigaruka kugira abafana ntibanayibagire yuko ari Umurozi. Abantu bayumvire yuko abantu bagumye biyumvira yuko ijya Umurozi ni nakantu kaje kawe, kumbe ni indirimbo ugiye kuzosha ku mugaragaro. Ni indirimbo ndoshya ku mugaragaro kuko uwa mbere yabaye Gisumu ubona aho haje Umurozi. Batakuwa sio kuniwata. Indirimbo Umurozi igiye gushigwa ahabona muzoshira ku mugaragaro. Yes, tuambie kwanza ni wowe wayikoze au vipi? Nk'umuhinyanyuzi. Nije nayikoze. Ni wowe wayikoze? Ahanyuma y'Igisuma nije. Urumva wafase umwanzuro wo kwikorera ama produit yawe. Bivuye nuko ari yo kazi yanje, ndi umuproducteur. No kuvuga gukora track zanje biranyorohera kuko sanzwe ari yo kazi yanje. Yes, muri Msema Kweli usigaye wewe hamwe na FNG. Gute hari imigambi mwo muri ko murategura kuzoshobora kubona après indirimbo Umurozi kubona collab agati wewe na FNG? Collabo yanje na FNG irahari ariko inyuma after iyo ngaho Umurozi yabikurikira ni company dupangira ntacyo. Okay. Ushobora guca gukurikiza iyo ndirimbo. Birashoboka. Yes. Igikorwa cyo kwegeranya amasanamu y'indirimbo Umurozi caraheze sivyo? Caraheze. Hari intambamye mwo mwarazironse aho VP bitu ilikuwa ni muru atu mnaterezesha. Intambamye nizishobora kubura intambamye kuko
ndio nakwambia kila kazi yote na nini sijui vile ndio Kiswahili kinanisumbua muda mwingine. Ariki ntamba Kiingereza. Kiingereza sana ndio hovyo. Wasikibembe. Kiwembe. Akalabu inosa ndo maana muda mwingine inakuwa inasumbua. Vitu kama hivyo. Intamba mi twahuye nayo twaragize brem ubwa mbere ya director. Ya director nubwo yashitsa TV ariko ikazi zagenze neza. Niyo mpamvu igisuma ya twayikore shooting de jour. Yakozwe iminsi 2. Twayipangiye umunsi umwe. Igisuma. Sorry umurozi. Umurozi. Ya twayipangiye enjour ariko bisavye nuko location twapanze zari nyinshi bice bisabe yuko tuyikora de jour. Ya niyo mpamvu mitwagize ariko ibindi byagenze neza. Yes, avant yuko tugura telefone, yes mimi nitaka unipe kapela kidogo kwenye upande wa Gisuma uko unipe kapela. Lakini kama ingewezekana kama kule kumrozi kuna gisi unaweza kunipenyea kidogo kapela, uniachie mimi kapela kavukavu nipite nayo. Alafu tufungue line ya simu tuwaulize watu wanasemaje Kama tunaanza kwanza kapela kavukavu huko na Igisuma. Sio. Ebu naomba nizime biti kidogo hapo. Hii nifikiri tutapanda kwa hii. Kumbe hii haiwezi. Hii music. Haya sawa. Nagutoye nkugira umugenzi, buke nkugira umukunzi, ivyo njurajura mara. Akumbe wari umushenzi ivyo wajya winyegeje, uno musi bigiye habona. Ivyo wajya winyegeje, uyu musi bigiye habona. Piga mwizi piga, mwiza ogopi kupigwa. Piga mwizi piga, mwiza ogopi kupigwa. Ase piga mwizi piga, mwiza ogopi kupigwa. Piga mwizi piga, mwiza ogopi. Nigisuma niyo ngeso, kumbe niyo ngeso. Nigisuma niyo ngeso, kumbe niyo ngeso. Nigisuma niyo ngeso. Yeah, hiyo imekaa vizuri. Vipi unaweza kutupiga kipande kidogo kama inawezekana? Kule kumurozi Sure. Hii kazi ndugu yangu na imani watu wengi wanaisubiri kwa hamu. Sorry lakini dori imani abikunda mukozongera kuntumira ntaimba dori. Radio nikifunga leo kipindi sikutumiri tena. Yes, tukiri mu kiganiro Hit Music ndi kumwe na Uncle B Mwami Classico. Yes, Uncle B, kwa kumalizia muguheza ni iki ubwiye abakunzi bawe kwanza? Duhereye muri rusange mu bikorwa vyawe maze gushaka umugaragaro Gisuma. Muri rusange nukuvuga nubwo haciye amezi 4 ntasohora. Mu Giswahili bavuga ngo kawe lakini ufike. Sivyo? No kubaha ibintu buri kwezi bitameze neza ahubwo fuma witondera ikintu cyiza kikaba ikintu kimeze neza hama abafano kabaye ikintu cyiza. Nubwo haiza amezi 4 bambabarire ariko ikiza nuko umuroza indirimbo ifite image zimeze neza ari na ndirimbo imeze neza muri make ntacyo bazogaya. Yes, tugusie kidogo akajambo kamwe kuri Msema Kweli TV basi ya jamani. Msema Kweli? Jamani. Msema Kweli ni rebo nishimira, Msema Kweli ni rebo nkunda, ni rebo ba supportinga. Shout out big up sana kwa Fenji na bosi Msema Kweli ndetse n'aba bose na timu yose ya Msema Kweli TV. Na mama sekretari ohanishe niwa unaona na nani pale wote tu nyama unaona Jamesi hakuna kuku huko au sio? Sawa. Urumva nabantu nishimira nabantu bakunda n'umusani wabo kuko urukundo urarubona urabona ko bavuze ati Uncle B twende tukusupporti. Wamechukua gari mafuta unajua na bei squeeze au sio bwana? Mapachundo aliweka hao. Wamechukua amna shamba. Unaona wamechukua gari wanasema wewe ni msanii wetu twende. Ni kintu cyo kwishimira ni rebo nkunda cyane ariko vyose ndabikesha my brother Fenji ari hose yubahwe. Yes, akajambo kamwe rero ku gikorwa cyawe gishasha abantu bakitege gute umurozi? Akajambo kamwe gikorwa cyanje gishasha nkuko bazi yuko support yose ni Msema Kweli TV na niyo channel yanje ijaki ibikorwa byanje au sio? Utarakora subscribe kuri Msema Kweli TV nagende akore subscribe
uburyo igikorwa mu kwindwi niyo cyajyako azoba wa mbere kukibona aho siyo bwana muri kino gihe bagume babandanya bumviriza baraba indirimbo igisuma asante sana ha mu murozi ya radio sawa yes merci beaucoup reka ndagushimire musaza ego asante sana bikorwa vyiza utera imbere uje imbere mu bikorwa vyawe sivyo murakoze cyane yes asante sana